nta mashetani Kristo ni kumana akoresha ari mu gihe ciwe. Hariho ubuntu Imana yaduhaye ubuntu butandukanye. Iyo dukoze ibikorane ngaha mu Burundi abantu baruzura na waruzuza. Iyo asohotse hanze akuzuza gusumvya abandi bakozi b'Imana samajini ni nema n'ubuntu ahubwo ababibonye bakeneye gukoreshwa n'Imana bakwiye kumuhishikanwa kugira ngo bakire kuri burya buntu. Rero nta majini akoresha ni gihe ciwe kandi bijyanire zirita y'umwanya amarana n'Imana. Imana imuhumugisha kandi Imana imwagure ariko abantu bavuga ko akoresha n'amashetani nukuri ndabateye intege kubera yuko uko babivuga niko Imana ibandanya kumukoresha. Ego akabazo kanyuma hari kavuga gati bagerageje kura kuntu uryoherwa n'umudamu wawe hari aba babona bakavuga ati bano bantu bari mu isi kumbure ntibari mwizamuzimana kuno muryohe gukamuterura like Isaac TV ho Urakoze cyane reka ndabaramutse mwese mu izina rya Yesu hanyuma tugiye kwerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo South Africa ubunyene niho tugomba dufata indege twerekeza mu bikorwa by'Imana nibaza ko aricyo kibazo ca mbere mutubajije. Urakoze cyane tugiye muri Afrika y'Epfo tugiye mu bikorane tugiye kugaragaza ko by'ukuri mu Burundi hariho ikanguro ryaje kandi rikwiye gukwira mu mahanga yose. Yego cyane mugiye gufata rutema ikirere mwerekereza hanze y'igihugu numva shaka kumenya ku barundi basigaye hano canke abanyeshengera aho musanzwe mukorera imirimo yanyu ya misi yose bagiye kunguka iki biciye ku izina ryanyu na cyane cyane ku bikorwa byiza by'Imana. Urakoze ntibunguka biciye ku izina ryacu jewe sinserukiye ishengero gusa nserukiye igihugu cyose kuko murabona iyo umukozi w'Imana asohotse hanyuma mu kindi gihugu abantu bagakira abantu bagatabagwa abantu bagakizwa vy'ukuri niteka ku gihugu kuko twarabayeho tubona kuri ETS mu Kamenge twakira abazungu akaba ari ibikorane amastade yuzura ariko harageze ko hava abakozi b'Imana mu Burundi basohoka igihugu tumaze imise tubibona mukozi w'Imana Kristo Ndikumana agakora ibikorane hanze hakuzura natwe harageze ko mu Burundi abantu bakira bavuga ngo twakiriye umukozi w'Imana avuye mu Burundi kandi twakiriye gutabagwa kuvuye mu gihugu cy'u Burundi. Ntibizoberera ivyo kwakirikawa gusa n'amavoka ariko bakire n'ubuntu bw'Imana buvuye mu gihugu cy'u Burundi. Ego mbega gusoka hanze y'igihugu kuri mwebwe abakozi b'Imana byungura iki kuri mwe? Kuri twebwe icambere biraryoha ko ubuntu twagiriwe tubusangiza abandi. Hano mu gihugu mwebwe muratuzi turakoreshwa ariko iyo dusohotse biraryoha ko ivy'Imana yadushizemwo bitaguma hano muri twebwe. Ica kabiri mukozi w'Imana asohotse ariga nk'abandi bose. Urugendo voyage ni kimwe mu bintu vyigisha. Iyo umuntu asohotse ariga aho hanze hari amashengero manini uriga organisation ukiginyira abantu bategura ibintu naho ubujanye ubuntu bw'Imana nawe uraheza kwakira ukakira biciye mu kwiga uri kuri ihweze nyene abandi bantu bakora. Si ivyo gusa rero nsanzwe nkora na business hariho ishira hamwe tugomba kugiranira amasezerano no kuvuga yuko ngezeyo nzoca mpejeje ibikorane nzogenda kuko nzokorera igikorane ca mbere Johannesburg hirya ejo kwa Mungu nzokorera Johannesburg South Africa hanyuma ncenja South Africa mu gisagara citwa Pretoria naho nyine ndahakora igikorane nzosozerera mu gisagara citwa Cape Town naho ndahakora igikorane c'imisi ibiri hanyuma mbone kuja mu makampuni kugira ngo tugiranire amasezerano ndiko ndagerageza kugira ngo tworohereza abarundi mu bijanye n'ingendo kandi turazi ko bizogenda neza cyane. Inyinyurana hagati y'abakozi b'Imana ndavuga competition na cyane cyane ahana hari ryo bariki hari cyane abakozi b'Imana hari mu gace Burundi murafitaniye nyine umubano mwiza. Ku vy'ukuri nka jewe kubera ko atamuntu numwe nzi ko tunyinyurana mbanzi neza ko mu gihugu atabakozi b'Imana banyinyurana birashika bikabaho mpora ndavyumva
ariko ku vy'ukuri kugeza ubu jewe abankikuje bose mbona ko ari ubumwe kandi ari amahoro kandi ikindi twotahura sindagita inyinyurana ico ni igikorwa ca satani iyo abantu bari mu bumwe bagira impact nini satani nawe agwana intambara kugira ngo abacemwe imice rero sinovuga ngo abakozi b'Imana baranyinyurana nimwagira ko mubona muze mumenye ko atari bo ari igikorwa ca satani tuvuge ko bamwe mu bapotre harimwo muba bariko bakorera satani bagatuma binjira muri bariya anye bariko bakorera Imana hakaba hiryo nyinyura ntitubita abakorera satani satani ntiyitiza abakorera satani ahubwo satani yitiza abasanzwe bakorera Imana kuko kuvangirwa canke gukoreshwa na satani canke gukora ibikorwa bitari vya satani ntibisaba ko akoreshwa na satani ariko birasigura ko satani yinjira bibiri ivuga ngo abana b'Imana barashengereye na satani ashengerana nabo rero abantu barashobora kuba bariko bakorera Imana mugabo satani akagerageza kwinjira kugira ngo atandukanye ntibaba bakorera satani ni satani yinjiye mu bikorwa by'Imana yego uvuze company usanzwe ufise ibindi bikorwa uzoca ukora nce nibuka igihe wigeze gukora sinzi ko ari seminaire wigisha abadamu ukuntu bashobora gufata abo basanzwe bubakanye na cyane cyane mu gusomana like uko nguko ibyo nabyo bifasha iki ku muntu w'umukozi w'Imana mu bisanzwe ntushobora gukorera Imana urugo rugwaye nico gituma jewe ndakunda kwigisha bubatse urugo rugwaye biragoye gukorera Imana urugo rugwaye biragoye gukora akazi ka misi yose urugo rugwaye nta kintu nakimwe kije imbere nico gituma nkangurira cyane iyo urugo rumeze neza ibindi bikorwa vyose biraheza bikagenda neza nico gituma mubona ntaje jenyene umutambukanye wanje ari ngaha nabandi rero urugo ruhagaze niho ibindi bintu vyose bigenda neza yego ubundi umuntu acayibaza ati abantu bakijijwe cyangwa abakozi b'Imana experience zo gusomana usanga zigoye kuzibona na cyane ko bakura bari mu buzima nyene bwabonyene usanga like ivyo ngivyo batabiciyemwo tuvuge yuko Pastor King Diodone nawe aga experience agafise muri ivyo bintu bijya bintu ntibisaba experience gukina n'uwo mwubakanye se experience gutera uwo mwubakanye se experience urahitamwo kubaho kuko urugo si kambi rya gisirikare aho abantu baguma bafite iminwa oya urugo kikwiye kuba ikigo cy'umunezero rero ivyo ntibavyigishwa nta muntu akwiye kwigishwa guhakabiza umugore wiwe nta muntu akwiye kwigishwa guterura umugore wiwe umuntu wese arafise uko yobikora akanezereza uwo bubakanye yego muri umwanya turi hano ni yahe message uvuye ku mutima kuri mwebwe na cyane cyane mwo hereza na cyane cyane abarundi n'abarundi kazi basigaye hano abarundi ndabahamagarira iki hambavuye kuja mu mashengero umwe wese ashireho umwanya wiwe wenyene wo kuvugana n'Imana kuko abantu benshi bazi yuko kuja mu ishengero kuja hariho uhura n'Imana ariko Imana irakeneye ko umwe wese mu badukurikirana ashiraho umwanya wiwe wo kuvugana n'Imana turi mu gihe ubuzima butoroshe igitoro atari cinshi cyane isukara atari kirenga usanga abantu bafatigwa kuri hamazu bitoroha ariko muri ivyo bikorwa vyinshi umwe wese agwana intambara yo gushiraho umwanya wo kutajyama dasenze kutavyuka ngo aje mu bikorwa dasenze ushireho umwanya w'imigenderanire yawe n'Imana niyo message numva noshikiriza abari ko baradukurikirana hanyuma bari muri Afrika y'Epfo karibu cyane duhure cyane ko twobaha ka version mu cyongereza kugira batwumve in English okay of course greetings to everyone who is in South Africa. My name is Apostle King Diodone. I'm at the airport right now coming to South Africa as I'm having a crusade in Johannesburg. You are seeing the flyers there. I'm having another crusade in Pretoria. You are seeing the address. And I'm having another crusade in Cape Town. Glory be to God. I'm coming loaded by the power of the Spirit of God, and the lives of many people will be changed. God will touch you, and you will see the hand of God. Come, expect a great change in the name of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ariko kibazo cyanyuma kugira kitukure kugende turabona ama social media cyane cyane ugasanga ariko araposta ivyanyu amwe abavuga ati muri ko murakora ibitagenda neza ibi hari umugabo yitwa Chimamanda cyane akunze kugira icyavuze kuri mwebwe ubundi yari ko aravuga ku banyarushengero cyane wowe ubifata gute nka Apostle King Diodone ivyo bari ko aravuga biba biri mukuri cyane bijya bintu babikenewe sometimes iyo umaze kuja kuri rezo social gender umuntu ame international man of God ndi umuntu ndenga mbibe umaze rero kuja ku marezo social witega ibivugwa mu buryo negative n'ibivugwa mu buryo positive nukuvuga ngo nta musi numwe mbabaranga umuntu yamvuze nabi nta musi numwe nkurikirana ivyo abantu bavuze ngo nshavure kuko umaze kuja kuri rezo n'umukuru w'igihugu baramuvuga n'undi muntu baramuvuga rero umaze kuja kuri rezo social nivyo nemeye naremeye ko nzokorera Imana Yesu baravuze akoreshwa n'amashetani nta gitangaza kirimwo rero bijya bintu mbere mu bintu biri mu bintu bingyohera kuko iyo uri kurakora ntuvugwe nta impact uri kuragira
igihe uri kurakora ntihagira abantu bakuvuga nabi binabiriya ntaco uri kuratwara rero turanaryoherwa iyo batuvuze nabi tukaryoherwa iyo batuvuze neza kuko twaravyemeye nico twemeye mu muhamagaro yego baravuga ko Chris Ndikumana mugenzi wanyu bakoresha amashetani na cacane mu masho atandukanye ategurira buri muntu kuko kwisi yose ahategura amasho haba muri Afrika aruzuza bariko bavuga ko akoreshwa n'amashetani nta mashetani Chris Ndikumana akoresha ari mu gihe ciwe hariho ubuntu Imana yaduhaye ubuntu butandukanye iyo dukoze ibikorane ngaha mu Burundi abantu baruzura na waruzuza iyo asohotse hanze akuzuza gusumbya abandi bakozi b'Imana samajini ni nema n'ubuntu ahubwo ababibonye bakeneye gukoreshwa n'Imana bakwiye kumuhishikanwa kugira ngo bakire kuri burya buntu rero nta majini akoresha ni gihe ciwe kandi bijyanire zirita y'umwanya amarana n'Imana Imana imuhumugisha kandi Imana imwagure ariko abantu bavuga ko akoreshwa n'amashetani nukuri ndabateye intege kubera yuko uko babivuga niko Imana ibandanya kumukoresha ego akabazo kanyuma hari kavuga gati bagerageje kura kuntu uryoherwa n'umudamu wawe hari aba babona bakavuga ati bano bantu bari mu isi kumbure ntibari mwizamuzimana kuno muryohe gukamuterura like mu bisanzwe bibiri ivuga ngo udashobora kubungabunga mu rugo rwiwe ntabereye kurongora ishengero jewe ndababazwa n'abakozi b'Imana n'abakizwa mu ngo zabo bama mu ngumu mu ngo zabo bamumenga n'amabox bose n'abakaratemane n'abakarate woman jewe niyumvira yuko kwishengero ndakarorero mu bisanzwe urugo rwanje rwononekaye abo ndongoye bose bica bipfa nico gituma rero jewe narahisemwo kunezereza umugore wanje n'abana banje hambavu yo gukorera Imana nongere shireho umwanya wo kunezereza mu bisanzwe gukorera Imana muhira bababaye ntuburi kurakorera Imana gukorera Imana muhira batabona ubugwaneza bwawe ntuburi kurakorera Imana rero namahitamo yanje ntera n'intege abandi bose kugira ingo nziza bazisengere bongere kandi banakine kuko navyo biratuma uko woroherwa mu gukorera Imana yego cyane reka tubifurize urugendo rwiza mushika amahoro ndetse mu baturamukiriza abarundi bose bari hariya ndetse n'abanya Sauza rakoze cyane kandi namwe Imana ibahezagire murakoze thank you Isaac TV. Oh.